Umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD kuri ubu ibintu ntivyoroshe na gato. Ni mu gihe hagize ngo iminsi hibonekeza imvugo z'ibihushane hagati y'abategetsi bakomoka muri uyu mugambwe, aho abategetsi bo hejuru bavuga bemanga ko hari abarundi binyegeje mu mugambwe akaba aribo batoba ubuzima bw'igihugu. Ni mu gihe kandi hariko haravugwa intambara y'ibanga iri muri uyu mugambwe, ivyo kurabana y'ingwe kw'impande zibiri, uruhande rw'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ndetse n'urundi ruhande rw'abategetsi bakomeye cane mu mugambwe mw'iperereza no mu nzego z'umutekano batabona ibintu kumwe nawe. N'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanye gushikiriza kuri no mbonesha kure yacu ari nayo yanyu Muhuza TV. Uyu ni umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezweko ngaho mu gihugu c'u Burundi, aho ari amakuru tuza kugaruka hanini ku biriko biraba hagati y'ibihangange bikomeye cane biri mu mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Uti intambara y'ibanga muri CNDD-FDD, ukurabana y'ingwe ku mpande zibiri muri uyu mugambwe. Amakuru duhejeje kuronka avuga ko hari umugwi w'abagumyabanga badashigikiye Evariste Ndayishimiye. Uyu mugwi rero w'abagumyabanga batamushigikiye ngo nibo batanguye gukwiragiza amakuru avuga ko umukuru w'igihugu atazi kuvuga ijambo, adashoboye no gufata ingingo, hageraho batangura gutanga amakuru mu batavuga rumwe na CNDD-FDD kugira ngo babafashe kunaniza leta. Aya makuru iperereza ry'u Burundi naryo ngo ryarayamenye, ngo niho rero ryaciye ritangura kurungikira icegeranyo c'ibanga umukuru w'igihugu ko baronse amakuru akomeye ko hari abagumyabanga bariko barashaka gutsindisha umugambwe CNDD-FDD baciye mu wundi mugambwe bahanganye. Izo nkuru zibanga zikaba zivuga ko uwo mugambwe n'ubundi ari senere, ngarico gituma haciye hashirwa mu ngiro gihutihuti kwaka inguvu uyu mugambwe nk'uko vyabaye, bakawushikiriza Nestor Girukwishaka. Mbere mwaranumvise amakuru twabagejeje ko y'ivyavuzwe mu mafaranga aba ba Nestor Girukwishaka ndetse n'ababashinga amateka 10 bari bemerewe n'umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, aho uko ari 10 yari yabemereye umureride w'amafaranga y'amarundi, aho buri umwe wese yari kuronkamwo imiliyoni z'ababa 100. Mu kuja kuraba rero umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD vyagenze nabi, aho Reverano Ndikuriyo yababwiye ko ivyayo mafaranga bazovyiga ko mu gihe hari babiri bari bamaze kuronswa imiliyoni 50. Ivyo bijo turaza kubigarukako. Uwo mugwi w'abagumyabanga rero ntiwakoze ngo ivyo gusa, bivugwa ko wateguye ibikorwa vyo guhungabanya umutekano ngo mu gukora ibitero bitandukanye hirya no hino mu gihugu. Abatari bake baribuka ibitero vyahitanye abanyagihugu bari mu Kigandaro, ahandi akicwa abana, abatama n'abakecuru. Mu mwanya wa mbere hariho abashatse kuvyiyitirira, ariko ntivyatahurika ukuntu umuhari ugwanya ubutegetsi kugira utabara abanyagihugu ari uhindukira ukica abanyagihugu nyene basanga baguye mu mutego wa mucezo wa ndani n'ubundi. Uwo munsi hageze aho haboneka ibitero vya grenade ziterwa ivyuma vy'umuyaga nkuba vya Regideso kugira umuyaga nkuba bure rwose bacafuze Perezida ngo Ndayishimiye, canke ngo zigaterwa abanyagihugu bariko barataha. Uwo mugwi w'abagumyabanga rero ngo bashaka gutuza Ndayishimiye ngo bipfuza ko abarundi bashengezwa n'ubuzima bugoye werekejwe n'umutekano muke, ngo ku buryo mu matora yimirije CNDD-FDD izabura amajwi rwose bace bavyegeka kuri Evariste Ndayishimiye ko ari we ariko aratsindisha umugambwe baronke uko bamwikurako. Biravugwa ko muri iyi ntambara y'ibanga iriko iraba muri CNDD-FDD mugabo badashaka ko bivugirwa hejuru, ngo nico gituma rero bahisemwo kwama babigereka ku gihugu c'u Rwanda. Ibi vyo tukaza kubigaruka ko mu makuru ataha, mu makuru yacu aza gukurikira. Amakuru ahari akavuga ko leta y'u Rwanda izi neza ibibazo umugambwe CNDD-FDD ufise hagati muri wo, naco gituma ivyagirije vyose bivugwa n'abategetsi b'u Burundi ku Rwanda atagaciro bihabwa haba mu Rwanda canke mu karere. Nkuko biriko biravugwa n'abari ku ruhande rwa Evariste Ndayishimiye ngo ivyo gukura abategetsi mu banga canke kubapfunga ngo vyaciye bihagarikwa kubera ko ico kibazo c'abashaka gutsindisha umugambwe mu matora, ariko ngo inyuma y'amatora ngo hakazobisekeza ridasanzwe umukuru w'igihugu na leta ngo bazokorana rirya inzego nyinshi zizoba zagabanyijwe mu gihugu.
Muti rero hagize iminsi hibonekeza imvugo z'ibihushane hagati y'abategetsi n'ubundi bakomoka muri uyu mugambwe CNDD-FDD, aho abategetsi bo hejuru bavuga bemanga ko hari abarundi binyegeje mu mugambwe akaba aribo batoba ubuzima bw'igihugu. Dufatiye ku mvugo zitandukanye z'umukuru w'igihugu, aho amenera indakurukumu akavuga abarongoye ibisata bikomeye vya leta bimonogoje mu gusahura igihugu, hakageraho ashavura cyane akipfuza kubashorera ngo bajanwe ku bibuga bagaragazwe ko ari barutumwa ko mu busuma, ahandi akaboneka abatuka ibitutsi bikomeye ageretse ko kubavumagura. Umukuru w'igihugu yusurwa n'umushikiranganje wiwe wa mbere General Ndirakobuca Gervais, aho nawe mu mvugo ziwe akaracana avuga abantu bariko barasahura itunga ry'igihugu. Ubuherutse Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi yatanze itegeko kwishira hamwe na Gesa rijejwe kwegeranya umwimbu w'ibigori ko mu minsi mike bahaye abanyagihugu bashoye ibigori amafaranga yabo, ariko n'ubu nta cabaye. Hari bamwe mu barundi bavuga ko izo mvugo ari zo kubasamaza bagire ko hari ibigiye gukosorwa naho shwi. Ariko inkuru zidasanzwe twaraye turonse tuzihawe n'umwe mu ndongozi z'umugambwe CNDD-FDD ku rwego rukomeye cyane, zikavuga ko mu mugambwe harimo impande zibiri zihanganye ku ruyeri no ku rwenge ntangere. Umugwi wa mbere woba ugizwe n'abategetsi bakomeye bo mu mugambwe CNDD-FDD harimo ibihangange mu nzego z'umutekano bahoze bagwana muri FDD, aba ngo mu nteguro zabo bashaka gusubiramwo umugambwe CNDD-FDD ukubakwa hisunzwe ivyapfundikiwe Gitega mu mwaka w'ibihumbi 2004. Ngo iri shusho bashaka guha CNDD-FDD bipfuza ko ryo bafasha gusubiza ijunja umugambwe ku buryo usubira guhurumbirwa n'abarundi benshi bakawinjiramwo atagato kugira ushobore kumara ikindi kiringo kirekire ari uramutswe igihugu. Amakuru akavuga ko uruhande rugizwe ahanini n'abavuye mu yindi migambwe binjiye muri CNDD-FDD ku kiringo ca kabiri c'umuhisi Petero Nkurunziza. Aba rero ngo ni nabo Nkurunziza yakoresheje mu gutera akajagari mu gihugu, bari mu mwambaro w'umugambwe kugezaho CNDD-FDD isigara imeze nk'umugina waritswemwo n'ibinyamushinya, bikaba vyarafashije Petero Nkurunziza gushiraho intwaro ya ryogora duhure. Ngo Nkurunziza rero nawe yaciye aho uburenganzira abo bacangero biwe bwo kuyora icitwa ifaranga cose aho kibarizwa mu gihugu. Iki giharuro ca Nkurunziza cyo kurekurera amasiha mu bigega vy'igihugu, yifuza ko uzomusubirira bizomugora ngo gutunganya ubutunzi bw'igihugu kugeza aho abarundi bisabira ko Nkurunziza agaruka ku butegetsi, arico gituma yaguma avugira mu migani ko bazomwibuka. Inkuru zikavuga ko Ndayishimiye nabo bafashanya bamaze gushikira amabanga basanze ibara ryaraguye, hariho abantu bariko barasakuranwa itunga ry'igihugu. Agize ngaravuga bagaca bamwagiriza ko atariko agira mu makanda ya sogokuru yamugize samuragwa. Abo basuma bobo ngo ntibamenye ko ivyo bariko barakora ari ibiharuro Nkurunziza yari afise, babibwiye ko kwari ukubashimira kuvyo bakoze mu kumugira umwami yamaho. Nico gituma rero ngo ubakomakomye wese bamubonamwo umwasi. Uwo mutegetsi akavuga ko abantu bagezaho bafata umukuru w'igihugu nk'umwasi wabo kuko bamwagiriza ko ariko arabaturubika yitwaje ko Nkurunziza atakiriho. Ngo abaterekwa Ndayishimiye bamenyekanira ku mwambaro uri kishusho ya Nkurunziza. Uwo mutegetsi rero akavuga ko ingingo ziherutse gufatwa n'urwego rukuru rw'umugambwe CNDD-FDD bikabera mu ntara ya Ngozi ngo harimo ubutumwa buvuga buti umugambwe CNDD-FDD wahambiwe Ngozi mu mwaka w'ibihumbi 2007 none uzukiye Ngozi mu mwaka w'ibihumbi 2024. Rero ngo niho hacyatanguzwa isekeza ryo gusigura izo ngingo kugira bazitahure vyanka bikunda. Bamwe bakavuga ko ibi binakorwa n'abafise amabanga ahambaye cyane muri uyu mugambwe, babarizwa muri uyu mugambwe CNDD-FDD. Inkuru zikabandanya zivuga ko kubera
kubera bizwi ko hari abashobora kutemera ivyapfunitswe muri urwo rwego haciye hashirwaho itegeko ridasanzwe ko umugumyabanga azokumvira umukuru w'igihugu atazokumvira umukuru w'igihugu azoca ahagarikwa mu mabanga y'igihugu nayo mugambwe kugeza igihe azobonekera ko yisubiyeko. Aya niyo makuru yaragezwe ko muri kano kanya rero ufyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utojicikanwa n'adushikiriza usangiza no makuru bagenzawe kandi aho baherereye hose kugira ngo nabo baje bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhoza TV Imana ibahezagire.